turasoma amajambo y'Imana yanditse mu gitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami igice c'indwi ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Uhabona imbere y'abandi acashika ngaho imbere kugira ngo asome. Ni page ya 427 ku bafise amabibiliya y'ikirundi, page ya 427 abami ba kabiri cyangwa igitabo cya kabiri cy'abami igice c'indwi ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho uko niko hagize ngo ejo nk'aya mango ku irembo ry'i Samariya ingero y'ifu igororotse izogurwa shekeli imwe, kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogurwa shekeli imwe nyene. Ariko umugabisha uwo umwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana ati mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha mu ijuru ivyo vyoshoboka? Aramwishura ati uzobirabisha amaso ariko ntuzobijyako. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo tuza kuvugana ko ni ijambo rivuga ati ejo nk'aya mango. Haleluya. Mbwira mugenzi ati ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yambwiye ngo mu mwaka uza nk'aya mango muzaba mwaronse inyishu yanyu. Haleluya. Sinzi ko arinde yobari Jackson, yobari Jackson, kandi uzosabe mikrofone mu mwaka uza nk'aya mango uzoshinga intahe. Yabinyemeje neza ngo mu mwaka uza nk'aya mango. Haleluya. Iyi ni inkuru ya Elisa. Elisa yari umukozi w'Imana. Murabizi ko Elisa yaje akurikira Eliya, inyuma yuko Eliya aduze mu ijuru maze hasigara Elisa. Maze Elisa asigaye, Eliya yamaze kuduga mu ijuru, Elisa asigara na za ngabire. Maze Elisa akoreshwa n'Imana mu buryo butandukanye. Muribuka igihe Abisirayeli bama batewe n'Abasiriya, intambara ya Siri na Israel nitanguye uno munsi, murazi ko twavyize. Maze Abasiriya bama bateye Abanyisirayeli. Umunsi umwe bapanga imipango yo kwama batega umutego umwami, aho umwami aza guca bagatega imitego ngo bahabe bacamucakira bamwice. Maze Elisa Imana ikaba yabimubwiye mbere ya wakati cyangwa imbere y'igihe. Imana ikaba yabimubwiye imbere y'igihe. Maze Elisa akacabwira umwami ngo ntucaha kuko Abasiriya bateze umutego ahanaka kugira ngo nurengana bace bakurasa cyangwa bagufatisha imino. Umwami akacatuma abantu kujya kuraba aho hantu ko ari umutego. Baza kuraba bagasanga kweri hari umutego, umwami akaba rusimbye gutyo. Abasiriya baravuga ati no, ibi bintu ntibikunda. Bishoboka ko muri twebwe hari umuntu yamatanga amabanga yo muri presidence yacu, kuko tugirira inama mu ibwami iwacu na vice presidence mugabo yari ibwami. Bari bategura inama ibwami mugabo hari Samariya ku Bisirayeli bakaba bamaze kumenya ingene vyagenze. Ni nkuko bama bategura imitego cyangwa bagatega imitego bagagira amanama hariya ku murozi naka, wowe Imana ikaba yabiguhishuriye kera. Bakavuga ngo turaza gushira ngo nambara magi aboze ngaho nibiki ngo hava bitambuka
uwo munsi inzira wari ucamo ukazamva umuntu agutelefona ati nukuri vraiment ngumitane tujane ku kazi uti none je nahora naguhitana uno munsi ndaguhitana kubera vraiment ndabigusavye ukajya kumuhitana kumba ukwefye yanzira bateze. Imana ntibura ibicisha kugira ngo igukize. Abisirayeli Imana yaca muri Elisa akababwira amabanga yose, maze Abisirayeli nako Abasiriya baravuga ati none bikunda ibyo byose hari umuntu atanga amabanga. Haba umuntu azibanga ry'Abisirayeli ababwira ati muheye ntimuceze n'abajya abantu bajya se abantu bo gukinisha n'abantu bakomeye cyane bafise umuvugisho yitwa Elisa. Umuntu w'Imana yitwa Elisa buriya bahora bakuvuga ko ati hari umuntu w'Imana yitwa Jackson, ati hari umuntu w'Imana yitwa Elisa niwo babwira umwami acarajujuta. Wibaze Elisa niwe amenya amabanga akabwira umwami w'Abisirayeli. Rero ugiye ugije kumutera we amenye ayo mabanga we niyo amenya imbere y'igihe gose. Acavuga ati ndatumye ari afise unité yiwe canke force spéciale yiwe yari ijeje kwa imitego nk'iyo. Ati mwebwe ndabatumye hariya kuri uwo muntu w'Imana mumutega abari mubanza gutega umutego mumufate mumuzane ngaha hama tuje dutera umwami byoroshe. None mugira mutege umwami Elisa yabimenye, none mugira mutege Elisa wibaza niyo bimenya. Baje bazana ibiduga by'ingwano by'ico gihe zari amafarasi n'imikogote barazenguka urupango rwiwe. Gehazi azindutse kare sinzi kumbe yabwira ateka icyayi ko yari umukozi wiwe, kumbe yatangiye gupepea cyangwa ariko arazunza imbabura. Agize cyara basanga hose hazimye abasirikare, araje tenue bambaye zo muri Syria n'Abarabu. Ati kweli karabaye azariruka abwira ati Elisa turapfuye karabaye. Ati Abasiriya bazungurutse nga yajugumiye nyine ndibaza n'ikibiriti yataye hasi. Elisa aritwengera ati ya we acabwira Imana ati Imana muhumura amaso arabe vraiment. Imana imuhumuye Gehazi amaso aza kubona izindi ngabo zozo zidafise amafasi zifise imiriro. Haleluya zifise imiriro. Ngerageje kuvyiyumvira iyo miriro zishobora kuba ari inkongo zubu. Kumbe abo mareka bafise inkongo nyankongo nkizi zihari ubu nibi blend nabo bafise ibikoko nkabijya zijya farase nigishobora no gucira nibuye. Mugabo mareka baje nibi blend nibi char de combat nibiki kuko bango bo bakumuriro abona bakubise umusozi wose basi urazima. Gehazi gicaga ati kumbe wana wana kumbe ni hatari. Gehazi acayumva aratekanye. Elisa avuga ati aba bagabo bonsuzugura reka ndabereke. Acababwira ati uwo murondera sahari. Elisa rero acababwira ati nimuze ndabajane kuwo murondera. Arabajana kugeza ku mwami hari i Samaria niho hari capitale. Imagine baje gutera nk'umwami nk'ari Muramvya nawe acabazana kugeza mu ikambi imwe ngaha ya gisirikare abijijeyo. Mahageze acabwira Imana ngo Mana ngo bugurura amaso barabe. Bacabara ati tuko chini ya ulinzi. Nibaza umwe wese yarira muci wabo kuko buriya bose ntabwo barira kumwe. Abarundi ntibibaze ngo barira cyo kimwe n'abanyekongo cyangwa umurundi ngo arira cyo kimwe n'umuzungu sindavyibaza. Umwe wese yacarira muci wabo. Umwami ati mwabagabo nimwe muhora muntega imitego mwebwe ngira ndabereke. Abwira Elisa ati je ngira ndabakerere bose. Elisa ambwira ati none iyaba wari ubafashe n'imineho wari no kubakerera ko ari Imana yabagufati bahinja baje buzuze hama bace bataha. Barabaha imirete niyo nibaza ntivyanditse. Arabaha injya zose zishoboka baririra bujuje ati are nimutahe. Batashe bacavuga ati nukuri haki ya Mungu bakazosubira kandi kudutuma kuri babagabo n'abantu weza abantu badufashe twazindutse ijoro tuvuye muri tutanyoye n'icyayi baca baratugaburira
ibintu byose ni sawa. Bibiliya ivuga ngo kuva icyo gihe ntibasubiye kandi kubatera. Hazi igihe haba wundi mwami muri Siriya acavuga we kandi ati ubu jewe ngira ntere Abisirayeli. Wa mwami yari yateye Elisa hariya ku misozi, ubu jengira ndabatere i Samariya muri capitale. Ibisagara by'Isirayeli birafise ama clôture nkuko turi ngaha muri clôture. Ubona nka kujya twaciye muri portail mu kwinjira niko ibisagara by'Isirayeli byari bimeze. Waca muri portail no mu bindi bihugu ari bihugu bime usanga ama quartier azungurutswe n'ama portail n'ama clôture, hakaba ari na portail. Babi Isirayeli bibereye Samariya baza babona baba Siriya kandi barasubiriye. Barakrotiriye kuri portail cyane cyane, barashizeho amakambi. Barindira gasohoka bice. Abisirayeli nabo ntibasohoka. Oro mu gisagara ntanja zihari. Mu gisagara nahantu baba mugabo kurima, bava mu gisagara bakaja hanze igisagara kurima no korora. Ziraba ingorane, yari ambargo mu ncamake. Abantu barapfa n'inzara kugezaho umwanda mukuru w'inuma, ngomba kubivuga mu rufasoni, mugabo muri biya banditse amavyi y'inuma. Mugabo yoje ntayo mvuze, ngira mvuge mu rufasoni. Ntayo mvuze. Bo bavuze ko ari amavyi, je mvuze ko ari umwanda mukuru w'inuma. Nibutse umuntu ngiye kuraba muri hospital muri Rwakale acavuga ati ndaremvye gose no kugira gutya sinshobora, kandi yabigize. Ati no kuvuga hasi mvuga, kandi ariko arambwira najibi ntavyo navuze. Je mvuze ko ari umwanda mukuru w'inuma, icyakane cy'umwanda mukuru w'inuma. Sinzi ko murawubona canke tuyita mase y'inuma. Icyakane cyagugwa amashekeri byongana n'ibihumbi by'amarundi. Bawugura ngo bakoze iki? Bawutabize bawufungure. Kuronka inuma byari danje. Urinze uronka inuma hoho waruviza amahera menshi. Abantu barapfa n'inzara. Umunsi umwe umwami ariko aragenda aza yumva umumama umwe aramubwira ati mwami ndafise ikibazo. Umwami acararira ati jewe ndagushoboza iki icyo kibazo cyawe, ko Imana yadutaye iduhevye dupfuye n'inzara. Aca mubwira ngo basivuga. Wa mama mubwira ngo jewe ngo mfise ikibazo na mwene data uyu mumama wundi. Ati twumvikanye ngo tujye abana bacu kubw'inzara. Ati jewe dafata umwana wanje turamujya turamuheza. Ati yageze aho tufata gwiwe ngo tumujye, yaciye yanga kumuzana ngo tumusangire. Urumva aho bari bageze? Umwami acayitanamurira ko imuzu zose acayambara amagunira. Acavuga ati ndahiye guhoraho kuhoraho Elisa umukozi w'Imana ngira nce ndamwica kugira ngo nkomeshe Imana, kubona ingene Imana idukomesheje tugapfa n'inzara nk'uku. Nanje ngira nce nica Elisa kuko niwe yahora avugishwa ibyiza, uno munsi ntanakimwe aratubwira. Kandi iyo Mana rero kugira ngo ndayikomeshe ngira ndayicira umuntu wayo hama bihere biheze. Abana b'abantu hari gihe uvuga ngo Imana nce ndayikomesha ngo ncanywe inzoga. Umuntu umwe bamuhagaritse muri korale acagenda gura itabi, acaritumuraza kuri eglise yaritumuye ngo arakomesheje Imana rero. Uni nawe yambwiye ngo je nabyi Imana ni nutabikora ncafata Bibiliya ndayiturire mu maso y'abantu. Ushaka uturire ni Bibiliya ijana ntibibuza kuba Imana. Umwami agifashe iyo decision acatuma umugenerale yamugendanira ngo agende kwica Elisa. Imana ikivyereka Elisa ari kumwe n'abantu babwira ngo bandugu yangu ngo ndabona umwami aje inyuma y'umuntu arungitse ngo kuza kunyica.
bakigira gutya bazabona wa mujenerali arinjiye, bagize gutya bazabona n'umwami arinjiye. Elisa niyarindira kubabaza ibiki na biriya, niho hacabaye amajambo rero tugira tuyasome. Elisa aramwishura, reka tuje hejuru gatonya kuri 6:33 hejuru gatoya. Akivugana nabo umwami aramanuka ajiyari aravuga ati ibi byago ko bivuye kuhoraho, hari kindi kizigizigi nkimufiseko. Elisa aramwishura ati nimumve ijambo ry'uhoraho, uko niko hagize ngo ejo nk'aya mango ku irembo ry'i Samariya ingero y'ifu igogoretse izogurwa ishekeri imwe, kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogurwa shekeri imwe nyene. Ariko umugabisha uwo mujenerale, uwo mwami yagendana yegamiye yishura uwo muntu w'Imana ati mbega uhoraho naho yotobora amadirisha mu ijuru ivyo vyoshoboka? Aramwishura atuzobirabisha amaso, ariko hari abantu bazi guharira. We Mungu alishasema, afu katangura avuga ngo none ngo naho Imana yotobora amadirisha, we urazi Imana iza kubicisha. Butarabejo hakiri mu ijoro rero hari abanyamibembe bane. Abanyamibembe bari abantu basuzuguritse mu Bisirayeli nk'ubu usanga umunyamibembe yicaranye nawe cyangwa asanga arahita akaja no muri bisi urimo. Kare baba batakure abibagiranywe haragera igihe Imana ikabibu. Elisa yari yavuze ngo ejo nk'aya mango, natwe Imana yatubigiye ngo mu mwaka uza nk'aya mango uzoba ufise gushinga intahe kudasanzwe. Abanyamibembe bugaraniwe hanze y'igisagara, bo bamenyereye inzara, kumbura birira ivu canke n'ivyatsi nta ubizi. Mugabo kumbura abanyagisagara bariyiba bakabashiraho n'amakoko basi canke ibintu bigayitse, amaganda y'ibijumbu canke y'amateke, bakihezagirirwa hariya. Uwo munsi nivyo ntavyo bari bakironka, ariko igihe cyose batari bakironka Imana yariko irategura inyisho ko igomba kwicisha mu basuzuguritse kugira ngo abakomeye nabo bashobore kuronka. Imana yahamagaye wewe usuzuguritse kugira ngo ukomeye nawe ashobore kuronka. Uno munsi uboneka nk'usuzuguritse, ariko ejo bazifuza kujya imisigazwa yawe. Reka ndabikubwira, babandi barigirana inama bari bane, vuga ati 4 bane, Yesu abahezagire. Abo banyamibembe baragira inama, ntawuzi wari shefu, kumbura umwe yari shefu undi su shefu, undi secrétaire undi mu trésorier, mugabo babikiki. Baragira inama bagize inama baravugana bati bahungu twe turapfuye n'inzara mu gisagara ntitujayo, abasiriya bari hariya, rero reka dutume tujya kwisaba ba basiriya, niba twica nta kundi, ariko mugabo warasha no kuduha n'injya. Kumburundi akavuga ati oya bana, oya ntibishoboka, hakuja kwicwa nabajya, reka dupfire ngaha dupfe n'inzara. Kumburundi akavuga ati reka tugende, mugabo inyinshi cyaboneka ko bakwiye kuja hariya ku basiriya babandi baje kubatera. Baragenda bya biguru byabo byuzuye imibembe, uko bakubita niko abasiriya bumva umenga ni gitero amahero kije. Haleluya! Bakubita ukuguru hariya bakumva umenga ni bifarasi biriko biraza, baratemesha bariruka. Oya amena yanyu ni ntonya vraiment. Abantu batiruka, abasiriya ntabwo birukanywe n'abasirikare, nta nubwo birukanywe kumbure n'abapolisi, nta nubwo birukanywe kumbure n'abanyagihugu bakomeye baba mu gisagara, birukanywe n'abanyamibembe. Baratemesha bariruka, kandi nta muntu n'umwe yirukanye ikintu. Inzahabu basiga ngaho nimba bari bazizanye gukora iki, amafeza basiga ngaho nimba bari bazanye gukora iki, aho bagomba guha abo banyamibembe. Yesu ashimwe. Hari igihe abantu baza bazanye ibyo kugutera, kumbe nivyo bahava bagusigira ngaho.
bari bazanye amasitoke n'amasitoke y'injyabori y'imyaka n'iyindi bagize kambi ngaho ko bari bagabije ko tegeza kwicwa n'inzara hariya iyo bari agacomo kabica kugeza aho Abisirayeli b'Abasamariya bose bahera. Babagabo b'abanyamibembe acomotse mu ihema rimwe agasanga ihema nta muntu n'umwe arimwo, huzuye ibiryo, inzahabu, ifeza, iki barajya baruzuza, bafata ya nzahabu baratwara baja kunyegeza, bafata n'andi mafeza baratwara baja kunyegeza. Bagarutse kandi basanga biracyari byinshi, basubira kandi baratora baja kunyegeza, basanga kandi biracyari byinshi, barasubira kandi baratora barajana, usanga bikiri byinshi, ugatora kandi ukajana kutabyumva. Yesu arazi guhezagira abantu, kandi wowe rero ntuze wiyumvire ngo bizocahe. Oya, Imana iriyizinze, nta muntu n'umwe yari kwiyumvira aho byari guca, kugeza aho n'uyu mujenerale yavuga ngo nta Imana yotobora ijuru ngo ntibikunda. Kuko inzara, yumvire nawe inzara aho yari igeze. Wowe wamutuka Imana utaragera ku nzara nk'iyo, hari akantu wogera aho hantu usigaye ujya amase y'inuma y'inka yo urumva ko utayaronka. Abanyamibembe bavuga ngo mugabo tugwanye nabi, bajya abantu b'i Samariya nubwo batwankiye twe ko tuba mu gisagara, reka twiyibe tujye kubabwira ko indya zabonetse mu gatondo ka kare. Baca bagenda babwira umukozi w'ibwami ahagaze kuri hejuru, kuko bari bafise abasiriveye baguma bari hejuru bita abashibamyi, abasantinere baguma bahagaze hejuru. Maze bacabwira tereka Abasiriya bahunze, twariye aha twahaze aha tujejeta injya gusa. Kare ntibari bemerewe no gusangira nabo, ubu bagira bajya imisigazwa y'abanyamibembe. Vuga ati imisigazwa y'abanyamibembe. Bwana tusaidie sana. Maze baca bahamagara babibwira ibwami bavuga ati no, ibyo ntibishoboka. Batuma abantu baje kuraba ati ibyo byose barashobora kuba Abasiriya bagize agafene, bagira nk'abikwepesha kubera bazi ko dupfuye n'inzara, hama nihagira agacomoka bace badukubita sawa sawa. Baca batuma abareresi ati genda murabe. Babandi bazavuga ati inkuru niyo, abanyagihugu uko bakangana kose Yesu ashimwe, baca barashwa baduka kuja kuyora. Hama umwami acatuma wa mujenerale ngo genda upange ordre kameme, ntiyagira abantu bayora byinshi kuruta abandi, umwe wese aronke. Hama abantu nabo barisonzeye ngaho wibazaho ordre yobaho, urutonde gobaho. Warasimba santushe n'ubwo utazizi, warakwita santushe nka zibiri zo muri hewa zo mu kirere, ukaba wasimbiye. Baca baramuhonyora kwa kundi Elisa amubwira ati uzobibona ariko ntabwo uzobijyako. Icyo Imana yavuze ni ngombwa ngo ushike. Amen. Icyo Elisa Imana yari imukoresheje imubwira ngo ejo nk'aya mango indya zizoba umusesekara mu mwaka uza nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Hari icyo waragiye gukora mu buzima bwawe. Ukeneye umwana, mu mwaka uza nk'aya mango. Ukeneye kubaka, mu mwaka uza nk'aya mango. Ukeneye parcelle, mu mwaka uza nk'aya mango. Ukeneye kwishugwa, mu mwaka uza nk'aya mango. Ukeneye guhindurirwa, mu mwaka uza nk'aya mango. Ukeneye kuva mu gasuzuguro, vuga mu mwaka uza nk'aya mango. Haleluya. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Bagusuzuguye ngo ugendana urutabo rwirabura ngo runini, bazorwifuza ndugu yangu. No, hari igihe umuntu aba mu bihe ukagera aho ushobora gusenga Imana n'imihari myinshi. We Mana urabona je muna ndagukorera n'abandirimba ukabona umenga Imana yikawushije, ariko ubu yavuye mu gacerere. Igihe abereye mu gacerere kenshi
ariko wameamua, yavuze ngo mu mwaka uza nk'aya mango yabonye amarira yawe, yumvise ugusenga kwawe, mu mwaka uza nk'aya mango. Hari umuntu yigeze kubwirwa ijambo nk'iryo aratwenga, yari Sara. Yabwiwe ngo mu mwaka uza nk'aya mango, Sara aratwenga ati yo mana we, amarayika ngo uratwenze, haki ya Mungu sikucheka. Nawe mu mwaka uza nk'aya mango nuvyizeye, kandi bivana n'ingano za kuba wabyizeye. Mu mwaka uza nk'aya mango waragiye gukora igikorwa gikomeye cyane. Ukoresha imodoka y'abandi, ariko mu mwaka uza nk'aya mango uzobukoresha iyawe. Upangiye abandi, mugabo mu mwaka uza nk'aya mango uzobuba mu yawe. Ukorera abandi, ariko mu mwaka uza nk'aya mango uzobukoresha nawe. Utira gahuzo, ariko mu mwaka uza nk'aya mango uzoba wambara izawe. Uraririra akazi, ariko mu mwaka uza nk'aya mango uzoba ukora akazi kawe. None kugira ngo byizere nkubwire gute? Ariko mu mwaka uza nk'aya mango, Elisa yabwiye wa mu generale ngo kubihakanye uzobibonesha amaso, hakini kubikura haki ya Mungu hautakura. Hari abantu bazi guharira, bagaharira akanaguhaririza kuriho, ukambwira je ndi ngaha, je ni jewe ngo ya ugaharira. Gira ukwizera, ntube nk'uyu mu generale uvuga ati Mana ndavyizeye, ngomba kwinjira mu nyishu yanje mu mwaka uza nk'aya mango, ngomba komba ndi mu nyishu yanje, nanje nzofata mikrofone zoshinga intahe imbere y'ishengero mu mwaka uza nk'aya mango. Waragerageje kenshi byaranze, urikubita hirya no hino biranga, ariko mu mwaka uza nk'aya mango barabura kuba barafata nimero zawe za telefone bigikunda, kwazogera igihe uzo buri bize udashobora gupfa kwakira telefone. Barabura kuba barakubaza izina hagishoboka, ikindi gihe azokubona adashoboye kukubaza izina atangira kwimenyekanisha ngo urumva ngo jeni wa wundi, urumva ngo twakinana umupira kuri tele mu ntuzenya, ngo uribuka cyagiye tugikorana ko kuri twatunuze twatumoto canke ya garage canke ya soko. Urabona agatangira kwimenyekanisha gose, ariko mubwira ati uramenye izina imbere yigiye kumpamagaye mu izina nzoca amenya ko tuzinanye. Kutavyumva. Ariko mu mwaka uza nk'aya mango di, ese cyoma mu mwaka uza nk'aya mango tukazoba turi kumwe twese. Mu mwaka uza nk'aya mango hari igihe Imana ivuga ukavuga ati Imana yama yavuze, wewe ubuvuye mu nzira. Bose sabageni hari abaherekeza abandi, abo bantu batagira ukwizera. Ariko ngomba kwijambo ry'Imana ginjira mu mutima wawe, maze nusenga ubwira Imana ngo Mana, nimba ari wowe watumye wa mukozi wangu umwaka uza nk'aya mango, ndagomba ko nanjye mu mwaka uza nk'aya mango nkorera ibi. Amen. Haguruka twinjire mu masengesho, ubwira Imana ati Mana, ndagomba ko mu mwaka uza nk'aya mango nanjye nzafata mikrofone nshinga intahe kuri iki no kuri iki no kuri iki. Haleluya.